Mwaramutse nagarutse mu gisagara kumbure ku batari ko barakurikirana nari muri Sydney hariho conference imwe. Iyo conference ironically yari ku bintu bijanye na trauma, mugabo novuga recovery ku nko gukira kuvugwa ku bantu na cane cane b'impunzi. Ibihugu vya Australia, New Zealand, Canada, USA, Europe barafise impunzi nyinshi zavuye mu bihugu vyo muri Afrika, muri Amerika Latine, muri Asia, muri Middle East. Ugaca usanga bumvise ama histoire yacu kuntu twagiye tubaho, uko kuntu nyene abandi turiko muriruka mwicana n'ibiki. Bikaba ibintu bisaba ko haba ibintu vya counseling, ibintu vyo gufasha abantu ko basubira kuba abantu. Bo sinzi rero muri muntu yacaga kumene gavuga ati abantu ndabaye traumatize, byumvikana mu vy'ukuri uravye intambara twama ducamwo, ariko ntihagire igihoza, ntihagire igihumuriza. Leta ije igasanga abantu bapfuye igaca yikomereza nko kumenga nta cabaye, iyindi kazi igasanga abantu bapfuye igaca iguma ibahohotera ahubwo ibakora mu nkovu, iyindi kazi igasanga barapfuye igaca ibagiriza ko aribo bishe. Ugaca usanga donc haba trauma imwe idashobora gukira mu mitima y'abantu. Ntibishoboka Uburundi gukira bizogora, kubera burya uruguma kugira rukire ifoko urushirako, utarushako bandage uruvura nyene rukanka umuganga w'ukuri, hakabamo n'ikintu cyo gukeringa ku mitima y'abantu. Mugabo vyo mundi twarakibuze. Nakoze video nyene vuga ko umenga hariho n'iterwa nk'imino misi aho umuntu nahari naje nari muri Sydney umva ngo nawe kuri ko wiyerekana ngo ntibava gusangayo. Vraiment nk'umuntu ari muri Sydney ni birometero ibihumbi majana uva mu Burundi, kumva yuko umuntu yoba muri Sydney agatinya umuntu ari Bujumbura biteye ubwoba, kandi atari umuntu w'umuteroriste, atari umuntu w'inkozi y'ikibi, atari umuntu yagiye yisha abantu. Ukumva umuntu asanzwe nyene père de famille nguri Sydney ngo nugira ubwoba ku muntu kuri gouvernement y'u Burundi. Umva ko hari trauma itagira uko ingana mu Burundi, itrauma irenze cyane. Bo sinakurikirana amakuru, sinagira video kubera justement ntuzeye equipement. Burya iyo ndiko nagaziya video za reaction zo gusesangura hariho equipment nkoresha, ntayo nitwaje ko nashaka kugenda ntwaye imizigo miremire mu misi ine naringiyeyo. Hanyuma hariho na network, sinizera amajyama network yo muri hotel kesha na usanga itari solide. Hanyuma n'umwanya simba shaka ko nirirwa nicaye kuri desk ndi mu gisagara kiza nka Sydney, ndose umwanya ntari muri conference nca ndahazunguka nkaba ndarabaho ntari bwabone, canke aho nabonye nkahasubirayo nk'irya ntuzeye rya Opera House. Bo nta gihe nyoza Sydney ngo sindahakubitire n'ahantu hari I don't know, hariho ikintu ca sentimental kishika ndahaciye. Bo narifise umugenzi kuri University Sydney, twabanye Cape Town. Umugore we kwanza va Fishhook, abantu muri Cape Town umugore we va Fishhook. Ujya muzungu nagiye kumuramutsa, ujya tuzinanye kuva long time ago. Bon nabanye namaze imyaka 16 kuri université, nanje maze 16 aho ndi, donc igihe yari muri Cape Town nanje niyo narindi. Voilà, nja kumuramutsa. Bon hariho uwundi murundi, abandi babitwagomba guhura, mugabo imyanya ntiyashoboye guhura, munyihanganire kumbure uwundi musi kubera imigoroba yose yari occupé. Voilà. Hanyuma ivyo ni personnel, ico nashaka kuvuga ntabwo nagiza ivyo gusesangura, ariko narakurikiranye Neva ariko avuga amajambo. Mwebwe ntimukenyera ivyo biduga mufise, none binywa amazi, mwebwe abari Bujumbura muri kwidoduma nimugende. Kumba ndaja gukora indi video, bijya bintu pe birababaje. Hanyuma narakurikiranye kandi kumenda bijaniranye abandi bariko postinga ya video y'abantu birukanga n'amamoto. Je nagira ngo ni skit, nagira ngo ni ikintu bamoca ikimontage bakuye ahantu, ntivyumvikana n'ibijyana hazi kuva muri siècle turimwo. Sinzi igihe habaye problem y'igitoro Uburusiya plutôt muri Middle East atangwe ngora ngo namango mugiye gutanga kugitondera dude. Abazungu bari so prepared, bari babiteguye, bafite ibitabo vya reserve gushika ubu. Igitoro cyaraduze mugabo nta cyabuze. Okay, nta kimu notice nguri muri Sydney, uri Auckland, uri hehe, ubona ibintu menga ni normal. Bafite reserve y'amezi nka 6 komsa kugira gikene biba vyagoranye. Sinzi ukuntu bari organize. Bari nani case
none umva ngo harapfuye n'umuntu ahubwo ngo si umuntu umwe abantu benshi n'abanyapasifika avuga umugore umwe yarafise umwana n'inda mu nda. Imagine vraiment. Bo hanyuma ubu nyene ngo isoko yo mu Kinama mu kanya gaheze ihejeje gusha. Nta kizimya moto abantu bariko basimira ibintu bimaze imyaka 10 na 20. Iyo tukabona ivyo byabadede birabaje cyane. Kubera ko batigeze bo ikibaje rero nico nagiye mvuga ahubwo. Ikibaje n'ukuntu ngiyemeye ko bivya trauma nibiki iyo uvuze ikintu kibi ku mudede harimo abantu bitanganiza imbere kandi bavuga ngo ni bakeye boje kuri cyo wanje ni bakeye par rapport ya nkaca no nkaza ujya mudamu muri Amerika Rosetta bo canke bakimamanda barabataka cyane. Est-ce que wataka umuntu akavuga ati iyo dede itwaye nabi koma ari muri ko murapfa nabi ije hari gihe mvura ikintu cinzigo nkavuga nti bo okay niba bakomeshe hagirega inzigiza mu mutima nkavuga nti bo je aba bantu hagiye soma comment kagashavu wari ufite badagaje uvuga ati ahubwo niba bakomeshe gose nibazimya amazi yose natangwe kubishuza impemo bahemuka umuntu wese ahemuka atanga amafaranga nibugara amashuri yose nibagende ikawa zose baziteme niba bakomeshe. Okay, hagiye soma nka comment karaba kuri profile umuntu yambaye ibintu by'ibishweka ibintu atamuntu kwisaka ivyambara ari mu kazu ka muntu kwisaka kabamwo nibutsa ari umuzunguze kuza hari kera cyane yakora muri Oxfam. Hariho umugabo twabana hafi yarakenye hanyuma abona inzu yiwe aravuga ngo hewe ngo mwebwe ntimuzi kubaka toilette ngo jewe ariko abayumva adama kurutoki inzu yungu ujya twarete ngo muyima agenda yimwubakire neza batigeze twarete muzungu ijya n'inzu y'umuntu donc umuntu ari ngo muri iyo nzu wogira idashobora kubona twarete ukabona niwe karavuga ngo neva ngo nta muhiza asumba neva ngo abadede ngo nibo bantu bazi gukora ngo turafise amazi turafise amatara turafise dime n'importe quoi ngo mu gihugu ngo nta leta itica nta butwari butica donc ibintu vy'amafutu kavyumviza ukumva umujinyi ukavuga uti kumbure abo bakamvya neza kumbure abo cy'ubwenge. Okay, kuko hari ibintu bibiri harimo navuga ati bon jewe igihugu gifitwawe nabi ibintu byifashe nabi ndafise ubwoba mugabo sishobora kuvuga ko era bashaka kumesa kubera nshobora gukomereka kubera mfise akazi kandi kugarurana je comprends izo situation bon je ndakuze mfise imyaka 40 twarazibayemwo mugabo kugendura vyinira kugendura tambira kugenda ushobora kuja kuvyina kumbure kugira gutamba kugira ngo bagure ibigori n'ibiharage mugabo kuza kwataka umuntu kuri internet rimwe winyegeje muri anonima karata cyo kurayivanamo ari leta irikira guhohotera biteye isoni kuko turi igihugu gisagara kimeze neza Sydney n'aberetse gisagara kimeze neza abantu babayeho neza abantu ngaha turi abantu bafite amazu y'amamenshi. Let me show you urabona abantu bahagaze neza. Iyi ni quartier isanzwe ntabwo ari quartier yo hejuru ntabwo ari hamwe mwita mu giti nta ministre aba ngaha nta gouverneur aba ngaha n'abanyagihugu basanzwe abaturage basanzwe urabona inzu bafise nziza you see akayaga keza ibarabara riharuye nariko ndabaza abariko bakora iryo barabara ntabariko bakora ibarabara risanzwe risa neza baba ariko baraharura akabarabara kose imabara bose afise ahantu umuntu atambukira n'amaguru hanyuma driveway ijya ku muntu etc ariko still ariko naho biruko qu'est-ce que j'allais dire uvuze ikintu kitagenda neza nta muntu akwataka aravuga ati bo we niko wabibonye bikwiye guhinduka nivyo kubisavye cyangwa ati bo abandi barabishima mugabo nta muntu akwataka nguvuze nabi muri Australia iyo mvuga nti Anthony Albanese n'umuhimbiri n'imbwa usije ko kandi hari nababivuga naje hari umunyagihugu waho nari kuvuga ico nishakiye nta mu Australia kunuka yavuga ati bon we ni bari bose bazibagize good on you mate bari kurengana. Voilà donc ibintu birababaje. Okay, sawa mugira umunsi mwiza. Bye bye.